Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ku birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu byabereye mu ntara ya Gitega, bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Turongeye kubaha ikaze. Ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi 2022 niho Burundi bwahimbaza umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Uyo munsi wahuriranye no kwibuka ku ncuro igira kabiri urupfu rw'uwahoze arongoye Burundi akaba n'imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu Perezida Petero Nkurunziza. Wahimbajwe ku civugo kivuga kiti tuzirikana igihugu cacu, tugira umuzirikanyi ubona, tugendere mu makanda ya basogokuru. Ibirori byatangujwe n'umwanya w'amasengesho, kunamira no gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi Musinzira mu ntara ya Gitega. Byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye hamwe n'izindi ndongozi zitari nke zifise amabanga atandukanye mu gihugu, abarongoye abandi mu gisata cy'umutekano no kwivuna abansi, tutibagiye abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi. Imbere yuko hakogwa umugigwa wo kunamira no gushira amashugwe ku ntatemwa y'uwo muhisi, haratanzwe umwanya wo kwibutsa abaraho bimwe mu bikorwa vyaranguwe n'iyo mboneza bise sogokuru w'abarundi biciye mu ndirimbo n'amajambo yagiye arashikirizwa. Imana mushobora byose yahaye abarundi guhisurirwa, yashize ku mugaragaro itunga ryahishije abarundi bawe, ushize mu bwoba yisezeranye urashiza. Yishimikije amajambo y'Imana ari muri Yohana igice ca 11 umurongo wa 25 kugeza kuri 26. Musenyeri Deogratias Nshimiyimana yaragarutse ku majambo atatu Yesu yavuze ati nijewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azozuka. Ati kandi uriho wese anyizera ntazigera apfa kugeza ibihe bidashira. Musenyeri Nshimiyimana ati sogokuru yarashoboye kurangura ibikorwa byinshi vyiza kubera yari afise ubugingo. Ati nimba mugomba ko Burundi butera imbere nuko bubamwe abantu bazuwe n'Imana bafise ubugingo. Abantu bavukiye mu caha babaho bari mu vyaha. Umuntu kugira ngo aronke ubugingo nuko abanza kuzugwa na Yesu. Umunsi rero turi hano twibuka umukunzi wacu sogokuru nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Inshuti yacu, umukunzi wacu Petero Nkurunziza yaramwizeye. Yesu aramuzura, amuhiki, amubugingo. Ibikorwa byinshi badondaguye, ibikorwa byinshi muzi yakoze, yarashoboye kubikora kuko muri we hari ubugingo. Twebwe tukiri maso umunsi tutarasinzira. Imana iradusaba kwizera umwami Yesu kugira ngo aduhe ubugingo, atuzure tugire ubugingo muri twebwe. Nimba tugomba ko igihugu cacu gitera imbere, nimba tugomba ko igihugu cacu gitekana, nimba tugomba ko igihugu cacu gitunganirwa kimera neza, kigomba kuba kibamwe abantu bazuwe n'umwami bakagira ubugingo muri bo, ibikorwa bakora bikazana ubugingo, maze igihugu kikamera neza, amahoro agasasakara. Kuri uwo munsi kabaye akaryo keza ko kugaruka kuri bikuru vyaranze ubuzima bwa Perezida Petero Nkurunziza, hamwe rero no kumviriza amwe mu majambo yagiye arashikiriza. Barundi, barundikazi, bakunzi b'Uburundi.
nagomba ndabashikirize izi mpanuro. Ubwa mbere, abarundi mubandanye urugamba turimwo rwo guharanira no gutsimbataza intayo kwikukira. Guharanira ubwigenge bw'igihugu n'urugamba rwa misi yose. Ubwa kabiri, kubandanya ibikorwa by'iterambere by'umushinge wo kwikukira nyakuri. Turipfuza ko Burundi bubandanye butera imbere uko umwaka utashe, hakaza haraboneka ibintu bishasha vyakozwe n'abene igihugu, umurindi turiko w'iterambere tukomeze. Twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kugwanira ineza n'iteka by'igihugu. Dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ibuntu, bareke kwisamburira ko impene. Twame twibuka ko atawaye mu kigihugu waronka amahoro, benshi muramaze kuvyibonera. Dusavye impunzi zitarahunguka ngo zitahe, eka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubitiza agatima mpembero bibuke igihugu cabo. Abarundi babarindiranye igishika. Ni harambe intwari z'u Burundi, ni harambe ntaye kwikukira ku Burundi, ni harambe ubuntu n'abarundi. Murakoze. Haciye hakurikira kunamira no gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe mu gishingo c'abarundi bose. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ari we yakoze uwo mugigwa. Hakurikiye umuryango w'umuhisi President Nkurunziza, hamwe rero n'abari batowe ngo barangure uwo mugigwa mu gishingo c'abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi. Igice ca kabiri kijanye n'ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu cabereye kuri stade Ngoma, aho isinzi ry'abarundi bagizwe ahanini n'indongozi ziserukira ibisata bitandukanye vy'igihugu bari bitavye ivyo birori kugira ngo bibuke uwo babuze batanka. Ivyo birori rero vyaranzwe n'ivyigwa vyashikirijwe na bamwe mu ncabwenge z'igihugu, aho habonetsemwo inyigisho zahamagarira abarundi kwivyukiranya kugira ngo barushirizeho kuzirikana igihugu cabibarutse. Aloyize Batungwa nayo mu cigwa yashikirije yashimikiye ku barundi babiri babonetse nk'intwari. Uwitwa Bihome, ubutwari bwiwe bukaba bwabonekeye mu kwigura umwami. Uwitwa Runyota nawe akaba ngo yaragwanije abatware b'ivyaduka hamwe n'abakoroni. Ati President Nkurunziza nawe yagizwe imboneza mu gukunda no mu gukundisha igihugu, yaciye mu makanda ya Runyota ngo kuko yadukeburira gukunda ivyacu kugira ngo tureke kuzera inze. Maître Deo Ndikumana nawe mu cigwa ciwe yashimikiye ku ruhara rw'amasendika mu buzi butandukanye bw'igihugu. Ati ibihugu vya Buraya vyigisha hanini bijanye n'agateka kazina muntu, mugabo ntivyigishe kubijanye n'ivyo umwene gihugu ategezwa gukora ku neza y'igihugu ciwe. Yahamagariye abarundi guhindura ingendo mu kwitaho ivyo babwirizwa gukora. Mu majambo yo kuhira yashikirijwe inyuma y'ivyo vyigwa, abaraho baribukijwe ko muri kahise k'abarundi bataranzwe n'ingendo yo gukunda no kuzirikana igihugu,
bivuye ku bwicanyi bwagiye burakogwa aho hagiye haragandagurwa incabwenge zafasha mu iterambere ry'igihugu. Kahise kacu kerekana ko vyatugoye gukunda igihugu. Akahise kacu vyerekana ko vyatugoye gukunda igihugu. Akahise kacu kandi kerekana ko vyatugoye gukunda abanyagihugu. Akahise kacu kandi kerekana ko vyatugoye guteza imbere igihugu. Naho noba ndahagaze ngaho noca ndabereka igituma ndabivuze ndabitanguriye ko ndavye ubutumwa ndimwo n'abagenzi banje. Icigwa ca mbere gikomeye twosangira n'abari ngaha kitwereka ko vyatugoye gukunda igihugu n'abene gihugu nuko imyaka 10 imyaka 5 uko igeze aho abandi bagwanira iterambere, kubaka amabarabara, ibitaro, amashure mu myaka 40 iheze, twebwe twa 72 twisha abaganga, twica abasoda, twica abajandarume, twica abigisha, twica abadandaza, twica abashoferi bitingatinga, twica abagoronome, twica abapatiri, twica ababikira, twica abafurera n'abaturongoye hejuru. None iterambere tworironka gute? Abo tugiye imbere mu kwiyumvira ivy'iterambere aribo duherako mu kugandagura mu gihugu cacu. Tudahindutse nejo iterambere rizotugora, kuko ibindi bihugu ico bita ressource ya mbere mu gihugu c'est la ressource humaine. Muri ico kiganiro kandi harashikirijwe n'impanuro zofasha kugira ngo abarundi barushirizeho gukunda igihugu cabibarutse. Bwa mbere mu gihugu novuga nti hariho imigwi myinshi itandukanye. Turi mu migwi itandukanye. Gushira imbere ubumwe, gushira imbere urukundo mu budasa bwacu birashobora kudufasha gukunda igihugu. Aho naciye mu byo nabonye nasanze gukundana no gushirako ubumwe tugashiranako bituma igihugu kije imbere. Igihugu cacu nibaza yuko kitateye imbere cyane muri kahise, kuko twataye umwanya turi mu bintu byo gucana canamwo twigungirako. Ariko uyu munsi ndavyo turiko turaja nuko ubumwe turiko turabugendera mu budasa bwacu. Abagabo n'abagore barafashanya ibikorwa ubwoko butandukanye, ubu twese turabarundi. Hanyuma amadini twese duhurira hamwe dusenga Imana imwe, Imana y'u Burundi tuyemera kumwe twese. Nibaza yuko tubandanije muri iyo ntumbero koko ataburyarya burimwo, yuko koko dushobora gushika ku gukunda Burundi. Ikindi ca kabiri novuga koko cyo dushikana kuri iyo ntumbero twihaye gukunda Burundi, umwe wese yo kwisuzuma karaba ni ikintu kijanye no gukunda ibikorwa aho turi hose. Umuntu wari we wese je mvuga ko ari umukozi, yaba umwana w'umunyeshure n'umukozi kuko araja kwishure yitegura akazoza kiwe n'akazoza k'igihugu. Yaba umukozi wa leta akaja ku kazi koko agiye gukora akazi, atagiye kwirigara, atagiye ku marezo sosiyo n'ibindi, ahubwo agiye ku gikorwa agakora afise intumbero ico ariko arashikako, niyiteza imbere agateza imbere igihugu, azoba koko akunze igihugu. Muri iyo ntumbero nyene kwirata icuri ko uri umurundi, ukemera ko uri umurundi. Uyu munsi harageze ko koko umuntu wese yirata ko ari umurundi, akunda Burundi, aho ageze arata Burundi, azane bamukera rugendo n'abandi bazana imitahe baje guteza imbere igihugu. Donc twiyumve mu gukunda igihugu, tukirata aho turi, aho tugeze hose,
twumve yuko ari igihugu cacu tugikundisha nabi wacu n'abadukomokako. Ikindi ntoro kwibagira ari naho nari guhera no gukunda indongozi. Dukunda indongozi kuko turi mu ntwaro ya demokrasi, nitwe twabitoreye, tumaze kubitorera twabahawe n'Imana, ni ukuvuga tubakunde kandi dukunde n'imigambi bashize imbere kuko twabatuye tubashimye kandi tubashimiye n'imigambi yabo, tubashigikire. Dushigikiye indongozi zacu ni ikintu gikomeye cyane cerekana ko tuzoba dukunze igihugu. Mwijambo yashikirije ryo kuri uwo munsi, Sebarundi yamenyesheje ko umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu washinzwe mu ntumbero yo kwigishanya. Ati abarundi twari twarayovye ariko ubu turi mu nzira yo kwivyukiranya. President Evariste Ndayishimiye yaratanze ibimenyetso vyerekana ko abarundi bageze ku ntambwe ishimishije. Ubu rero umuntu abiravye neza ntiducike inkokora kuko tugeze ku ntambwe ishimishije mu gihugu cyacu. Hasigaye kamwe kanyuma n'ahandi turi ku ntambwe ishimishije. Icambere cerekana yuko turi ku ntambwe ishimishije nuko abarundi bose tumaze kubona ko bicuza ku vyabaye mu Burundi. Abarundi bose baricuza ku vyabaye mu Burundi, ivyo turamaze kubibona simbeshere. Ingorane dufise naho twicuza no kuvavanura n'ingaruka vyadushizemwo, ko vyadusizemwo imvune. Kugira tuve muri iyo mvune rero niyo ngorane n'ahandi abarundi turabona yuko twicuza ku vyashikiye Burundi. Igira kabiri cerekana yuko abarundi bagarukanye umutima wo gukunda igihugu. Ikimenyetso ca mbere nabonye nuko ubu abacyoza igihugu cyabo si benshi cyane. Mbere hariho abumva ko batari bakwiye kugityoza mugabo bikabananira ingene basohoka mu bibi bamaze kwinjiramwo. Tuze turatahurana. Ubiravye neza abarundi, maze kubona abarundi bahunze, ubu benshi barikuye ko karanga muntu y'ubuhunzi, baca biyita abarundi bo muri diaspora. Ivyo turabibona iyo tugende mu bihugu bitandukanye. Iyo nshatse guhura n'abarundi n'abari impunzi bose baraza kandi batarahunguka, vyerekana ko bamaze guhinduka batakiri impunzi, kuko iyo baba bari impunzi ntibari kuja kwiyereka umurongozi w'igihugu bahunze. No kuvuga yuko ico ni kimenyetso yuko tugeze kure mu gukunda igihugu, ubu mutima uri kuragaruka. Ikimenyetso ca kabiri, uba barundi barakunda indongozi zabo. Barakunda indongozi zabo, turabibona iyo turiko tugenda mu ntara zitandukanye, turabibona niyo tugiye ndetse naho mu mahanga. Noneho ibimenyetso twaramaze gutangura kubibona. Nk'ibihumbi 2015 harabonetse ikimenyetso kiboneka ko abarundi bakunda indongozi zabo, baravuye hasi baranka. Uno munsi rero ni ibimenyetso tuguma tubona iguma bibandanya, abarundi baramaze gutangura gukunda igihugu cyacu. Ikimenyetso ca gatatu nuko abarundi bose ubu batanguye gutanga ivyiyumviro vyoteza imbere igihugu. Ikimenyetso kigira kane maze kubona cerekana ko abarundi bamaze gutera imbere mu gukunda igihugu nuko abanyamahanga basigaye babona Uburundi n'abarundi bakabona neza. Igihugu cy'u Burundi
usigaye umenga nakana kakayoya kavutse. Iki ni ikimenyetso cerekana ko abarundi ubu hamwe bahora bagenda baratyoza igihugu cyabo imbere y'abanyamahanga batanguye kukivuga neza gica cumvikana neza. Abarundi ubu bariko baraboneka mu nzego zitandukanye zo kwisi kubera abarundi bakunda Uburundi n'abanyamahanga baca bukunda kubera nitwe tubukundisha. Ikimenyetso ca gatanu kandi gikomeye, abarundi bariko barubaka mu Burundi mu gihugu cyabo. Mu minsi heze n'utoya agafaranga yaca kirukana kuko bakisha hanze. None abarundi bariko barubaka igihugu cyabo. Ivyo navyo rero nivyo bica bikwega kwega abanyamitahe baca baza mu gihugu kuko bacabona bati ko abarundi bariko barubaka barafise icizere ca kazoza naje have ngende hajya ahantu dufatanye naje nzohakura ikintu. Ikindi kimenyetso nuko ubumwe bw'abarundi bariko baratsimbatara mu gihugu. Abarundi ubu barakorera hamwe batarabanye igitsure, barabonera hamwe kazozo abarundi. Iki ni ikimenyetso gikomeye c'ubumwe kuko ubu ntawe ugihaye ubwoko, ubu haya ibikorwa. Ndamaze kumviriza benshi iyo bariko baravuga bari hirya no hino mu tugwi baba barimwo usanga bariko bavuga iterambere kazoza, ntibakivuga ivy'ubwoko. Biraboneka ko abarundi tuvuze abarundi bavuye mu mutima w'amacakubiri. Ikindi kintu cerekana ko tugeze kure mu gukunda igihugu nuko tumaze kubona yuko abantu batanguye kubaha amategeko y'igihugu. Ndabona yuko mu minsi heze hariho ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangange ngo bivuye hejuru. Mugabo iryo jambo riko riragabanuka mu mvugo y'abantu. Abantu kuvuga yuko baratanguye kubona ko ikiri hejuru ari itegeko atakiri umuntu. Naho woba ufise ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wiyita ko uri gihangange ngo uvuge uti amategeko yose nahagarare. Ni vyiza cyane ivyo. Uno munsi ndabiraba ingene inzego z'umutekano zishigikiwe, naho haba mwagahaze abatabishaka mugura abona yuko abene gihugu bashigikiye inzego z'umutekano. N'ikimenyamenya nizijya komite zihuriyemwo bose ku mitumba kugira bashigikire abajejwe umutekano mu gikorwa cyabo. Inzego z'umutekano zirashigikiwe. Uno munsi ubutungane buriko buranagubuka. Naganda baremeshe ubu mureme ubutungane burya intambwe tugeze ko ni nini. None rero nagira ndabizeze kandi muze murabafasha mubarerekera na mwebwe kuko hari ikintu conone ubutungane, hari ikintu cyo gushiranako uti naka ntegerezwa kumushigikira na hari mu makosa. Bijya nibibi, mutegerezwa kubona yuko umuntu akoze ikibi ategerezwa gukubitwa intaye mu gahanga kugira igikenye ntigihave ciganza mu gihugu. Ubikitugoye nizi manza zari zabaye nabi zakahise, izi tuzozica tuzitunganye mugabo duce tubandanye ziza shasha ntizisubire kutugora. Kubw'umukuru w'igihugu ngo nubwo abarundi bariko barivyukiranya mu gukunda no kuzirikana igihugu cabibarutse ngo haracari hagahaze. Ako gahaze nako nakahe? Ndabona yuko abakozi b'igihugu jewe hariho ikingora kuvuga ngo abafonctionnaire, jevuga abakozi b'igihugu kuko niho botegera neza ko ari abakozi b'igihugu. Kuko kare bafata yuko leta ari nk'ishira hamwe umugwi ubundi nawe agacagira irindi shira hamwe rihangana n'iryo shira hamwe gitwa leta. Uburani bamenye ko ari abakozi b'igihugu. Kandi gahaze nuko namaze kubona yuko demokrasi mu Burundi nahi hari ntiturayitegera neza. Ikintu cishe ibihugu vyacu si mu Burundi gusa, kandi nibaza ko vyavuye kuri ingendo y'igikoroni no kubwira abanyepolitike ko demokrasi ari kugabura ubutegetsi. Ubutegetsi ni gwabo, ubutegetsi ni ubw'abene gihugu.
gufata rero abantu badashika n'ijana ngo tugiye kugabura ngo ndafashe ubutegetsi ubutwara hekwa bw'abene igihugu. Demokarasi ugasanga ngurumva gutegereza kumpako mbe wowewe ahari nigwiwe aho mureretse kugira ngo ntabyonone uvuga ngo mpako nuva na buriko uramutera intege ngo abandanye yiba ivy'abene igihugu. Ubutegetsi n'ubw'abene igihugu nta bantu bemerewe kubugabura. Ico kintu nico cambere kiriko kiratwononera muri iki gihugu. Umukuru w'igihugu yaragarutse kukungene indongozi zimwe zimwe zitagiye zikora neza ngo ziramira bene gihugu zinabacira umurongo bakwiye kwisunga. Yaciye asaba imbabazi ku izina ry'uburongozi bwagiye buraboneka mu gihugu. Ati harageze ko abarundi bose turondera tuzana muhira ntidusubire gushihana. Yaciye atanga ishusho ikenewe y'Uburundi. Guheraheza neza neza nagira mvuge yuko dukeneye Uburundi bufise iteka ababwo babunezererewe. Nibwo Burundi dushaka. Bene Burundi bose banezererewe igihugu cyabo. Kugira bize bizoca kure kuko hariho impunzi zitegeza guhunguka, hariho inkozi z'ikibi ziri mu mabohero ntizinezerewe hajya hari inkozi z'ikibi. Rero dushaka kubona Uburundi bufise iteka ababwo babunezererewe. Dushaka Uburundi buzira imvyane. Ibi ndabivuga kugira ngo tumenye iyo turiko turaja umwe wese agenda bitufize ku muzirikanye kujya tuvanga umunwa wose uronka icurya tugaca tuja kurima ngo tubironke ivyo turya. Na tuvuze tuti tushaka Uburundi buzira imvyane. Rondera ikintu cyose woterera kugira ngo imvyane ziveho mu Burundi ntizize zipfe zigarutse. Dushaka Uburundi bwigaba kandi bukigaburira. Nagomba kubabwira ko Burundi burafise umutima itunga kama ni gishi cyane bufise abarundi bakiri bato b'incabwenge babakozi. None dufise ivyo twavuga ko dukenye kubera iki? Abo barundi rero b'incabwenge bafise ingufu bakora duhinduke rero tube ivyo nyene turi. Dushaka Uburundi bushoboye kwitunganiriza itunga ryabwo. Aha rero ncambwira indongozi gutunganya itunga ry'Uburundi ni twebwe biraba abene igihugu baraba twebwe dutunganye neza ku buryo mu Burundi ibintu byose bija ku rutonde bigende neza. Nyenicubahiro Perezida w'u Burundi yaciye asaba baraho gufata umwanya muto wo kwibuka iyo mboneza Perezida Petero Nkurunziza yagize uruhara rudasanzwe mu gukundisha abarundi igihugu cabibarutse. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.